mu buzima bwa misi yose kwisi ikintu cyonyine gihera hejuru n'imva ibisigaye bihera twige guhera hasi mu buzima ibintu byose bihera hasi duhere hasi kurondera umugeni hera hasi kurondera itunga hera hasi kurondera koroherwa hera hasi nivyo kuri biraryoshe kumva yuko ufise scan ya 10 hera hasi nivyo kuri biraryoshe kumva yuko ufise umukenyezi mwiza n'abana hera hasi nta mugore Imana yaguhaye uvuga kabiri nawe ngo avuge kabiri bisaka ibintu byose bibira hasi hari abakenyezi ngabatekanye bazi umugabo icarico bazi ati uyu yarantiye agateka bazi ati uyu yarangize uko n'abandi iwawe ari ubwihisho bw'ubuzima ari ubwihisho bw'ibibazo biriko biramutera arindiriye uwo bazobana kwashika kandi ubona agira ikibazo ntabwo bafise bwo kuvyarira ubundi azomuvyarira abandi yabigize mwibanga ntiyabajije ariko kera byari bigoye ko umuntu agwa mu kimurudubi kuko abavyeyi baratoza bakamenya umukobwa wa mwana wanaka nareke hajya si afise hari kibazo afise reka ntagonge imote nareke ariko ubu dusanuka bamaze kugira gatandatu ikintu tazoshobora ukurikirana mu buzima ntuzugikore right nuzovyara umwana udashobora gukurikirana mu buzima kuko na maraso uzobushize kwisi naho uzoba warapfuye azaza gukubita imva yawe ati papa warirofa tete mbono uzize mu bujuju papa ico bita abafubuzi kibaza aho kiva ni ngaha hari igihe gikomoka ku mugore kubera ko umugore atatahuye umugabo akaza akora yiriwe aragwana n'ibimashini yiriwe aragiruka cyangwa amusereza 6 inda yuzuye nta n'umubeo yatutse ejo zinduka atwara yindi nyongora ndende agashika ryama yakoze yo kabiri zikamiya kapyaro umugore agutaba yuko biriko biba kubera imvo z'ubuzima nimwe birukanaho baba agasharondera solution Chani waramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri mikoni je nyene juste gari nyuma camera mwitu musaza nabakuye muri ndabazana ngaha uno munsi balu Imana nakuzaniye wa mukomedi wanyu bo ni mwamusaba ati yama tubwira ibintu vyubaka nawe subundi abavye bamwisemira Jean Fleury besha muzi nka mutima la comédien ndakubwira yuko uno munsi byo maze komera narababwiye nta kintu muzodusaba ngo sinda ngo si nitubikore kwa kuri ahandi Ndakura mutima la comédien. Ndakura mkije juste gaera. Ndizira komeze neza. I'm good. Icambere nagomana gukezi ko ibiganiro duara dukora abantu benshi basigaye bikenguruka kuko vyubaka abantu narijya banavuga ko uvuga ibihari uhanura ivyo bafasha mu kugira ngo ubuzima bufate intumbero. Uvyakira gute ivyo abantu bavuga? Nanje ndabashimira kandi biranyereka neza ko ntatamba nirorera. Hama nongera asaba imbabazi kuko hariho interview mvuga umuntu ayumvirije agaca yibonamwo canke umuntu ayumvirije canke ayiravye agaca abonamwo mwene wabo canke papa wiwe canke sister wiwe mu mabarire kuri ico ni vyiza ko dushira ukuri ku mugaragaro hari igihe Imana ikwereka bo muri kumwe kugira ngo hasigare ko wewe ufata ingingo rero nibaza ko ndiko ndakompleta ico kintu kugira ngo nkwereke nimba uri umuntu uri muri mu bintu byo gutegura mariage nimba uri mu bintu byo gutegura gukorana n'abantu benshi muri mu bintu bisanzwe mu buzima busanzwe wige ngene ubana nabo kugira ngo ejo ntuze uvuge yuko ngo batakubwiye ntuze wicare wicurikiye uvuga ngo twagumbiriye inkuba ntitwabimenya rero ko hacako ibiganiro gisegana nawe nyine ndamuteye intege barondera abantu bahora bafata umwanya munini kwiyumvira ku mibereho y'isi canke mibereho y'abantu batuganirira abantu ku buryo umuntu ikintu cyose azokora aze yumve ko yafashe umwanya ntazate imfane ku bantu ngo ntavyo yamenye ngo ntivyagenze uko aje mu bintu hazi niyo mpamvu rero shatu mfata umwanya wo kuvuga bino bintu kugira ngo umuntu nimba afashe decision yo kubaka nimba agize amahitamo ku muntu ntiyagize amatohoza kuyo muntu amenye neza yuko iyo ugiye kubakana n'umuntu utagize amarosheshe ngo uwiga uwo muntu menya yuko ugiye kwinjira mu bintu ugiye kwakira amahitamo y'umutima wawe wagize rero
resulta uzoronka umenye ngene uzobana nazo kuko waheje kugiramwe amahitamo kubwa mutima urukundo niki urukundo je ntago nosigura kuko maze iminsi mike ku isi jewe nta byinshi nzi kuri nosi mugabo ngerageje kuraba urukundo sinza kurusigura kuko hari abagwandika bivanye n'ukuntu biyumva n'abagwandika bifatiye muri Bible ariko jewe ukuntu nosigura urukundo no rusigura bivanye n'ukuntu nakozwe ko mu ruhande rw'iwanje urukundo nuko kuntu wiyumva utari kumwe n'ukunda nigo rukundo hama ivyamwa vy'urukundo nuko kuntu muza kwiyumva muhuye n'uwo igihe canke umwanya vyariko birakwishuza ivyo vyamwa hama urufu nuko kuntu muza kubikora nuko kuntu muza kubana n'ukunda mutabiteguye kubera ejo hazoza kubera ko irukundo ruhuye iyo abantu bakundana bahuye bakaba mu bihe urukundo rubasaba canke imibiri basaba canke ibitekerezo bibasaba bakaza kubibamwo batateguye ejo umaze gushika ejo umukobwa amaze gucika umukenyezi wawe ibiharuro bidakwiye aza kuba detashe nawe we rero uza gusanga mu buzima uri kurabamwo winjiramwo uzosanga wewe wakoresheje amaranga mutima mu gishingo c'urukundo orke urukundo nkuko namaze kubisigura ntahava ndabitoba nuko kuntu wiyumva utari kumwe n'ukunda ya iyo urukundo rwaye rwinshi abantu barafata intumbero bagashinga urugo urugo nago urugo ku bwa mutima niki urugo hari abaririmba ngo ni paradizo rito iyo bahuza abandi bakavuga ngo iyo mugiye kuba babiri ngo imigisha iciza turo dukomantere turi ku ruhande ariko iyo umuntu n'uwundi bagiye kubana si Imana izana umugisha ngo ngo kubera babanye aho nta mukene yo bariho ahubwo mu mutwe w'umugabo hubakika inkengeri ishasha imubwira yuko adakoze umugore we bamujana canka muvako ivyo bituma arondera kandi iyo umuntu avyaye Imana ntizana amahera kubera ngo yavyaye oya n'umuntu yongereza umwete wo gukora kugira ngo umwana yavyaye ntabure minervale ntabure iki gusa ikintu Imana ikora iza kuba hafi y'imitima ihura sinzi ko ubitahura nivyo abantu benshi batiyumvira uno munsi umuhungu aricara agapanga komite atabona ngena azobandanya bahe nyuma y'ubuzima ngo maisha ni ya Mungu maisha ni ya Mungu ariko Imana yaraduhaye responsibility zacu nama ndabivuga ikintu Imana yakoze ni gutanga amaraso y'umwana wayo umwagazi w'intama Yesu Kristo ku musaraba ibisigaye byose ngaha ku isi nta kibanza Imana yabishizemo gutuze tubitore ngo kubera twubatse ni kuvuga ngo ugiye gufasha decision yo kubaka umva neza yuko uzoriha inzu kandi iyo ugiye kubaka ubugiye mu gishingo cyo gufata uwundi muntu kamwiyegekako kuko agwaye niwe waraba kandi uzuraba abantu benshi bikunda kubagora urabona muri fiançailles umugore keshi uramubaza umukobwa uramubaza ati nimubiki ngiye kuri kakabotike kanje ngiye muri byanyu byo gukotesha imbutano ngiye muri byanyu byo gukora restaurant mugabo amaze gushika mu rugo ntasubira kukubwira yuko aroyeyo cyangwa ntasubira kukubwira amahera yungusi yagiye nuvuga ngo wewe ubugiye kuba umutwaro abaje kuba umutwaro wawe mu buzima bwawe rero ikibazo kihaba ico ni cyane kibazo nuko no munsi mission yatuma kera babana atari yo irikiraba iratuma abantu benshi babana kuko no munsi ngo zirarusha turi kumwe n'abantu tudasangiye mission kera umuntu mugiye mwubakanye mukabana tugiye kubana yaramanza agashishoza akavuga ati jewe ngiye kwa Juste Gaël kandi yarinda apfa ari kumwe na Juste Gaël ariko no munsi umukobwa arashobora kuza mu buzima bwawe akitwa umugore wawe akambikwa impeta akamenyana nabi wanyu akamenyana nabi wanyu akibaruka abana batatu iwawe arindiriye uwundi azova hanze bazobana iwawe ari ubwihisho bw'ibibazo bihura nawe ubuzima naya rero ma divorce ubona
aho umuntu bagira mariage uyu munsi bari mu bihe byo kuryoheranira bakarara bagwanye gatatu. Aho umuntu no munsi mugiranira mariage mugashika mu rugo telefone mu kuryama kayizimya. Avyusa akongera akayatsa. Canke mugatingana akayatsa ugiye. Bisigura iki rero? Turi kumwe n'abantu tudasangiye mission. Kera umugore afashe engagement yo kuba umugore wawe agahura na musaza we avuye hanze akamugabira $500 yarazizana akazi kwereka. Mugabo no munsi barashobora kugusohora mu nzu bakuziza miliyoni 2 afise 10 miliyoni abitse kuri konti atavyutse. Gisagere umugore w'uno munsi arashobora kubaka inzu mu yindi komine atavyutse, akorora ibitungwa atavyutse, muri kumwe. Ikintu kizokureka yuko mission y'umugore wawe bidahuje n'iyiwawe nawe usigaseka tubiraguma kugira ko yabaye make. Nabi wanyu baza kumuti kugutembera atari huri akubwira ko yakoresheje 100,000. Tugomba kwiga rero ku bantu turiko turakira mu buzima. Biragoye rero kingo ziguma zitekanye kuko mission si zimwe. Kera umuntu aje mu rugo rwawe wabumenye ko wakiri umupfasoni. Gano munsi umugore barashobora kuba mubana kagutelefona kubwira ngo rega ndi kumwe na Jordan ngo nego kumbwira gutanga qu'est-ce que je dois faire akagushwanira amawodi akakurikira audio zimara meza 3 zitarahera agusigurira aho bari kumwe agusigurira abantu benshi. C'est pourquoi alors rero muri buno buzima le jeune bariko baremesha mu buzima bariko baragerageza gufata amangagement ni basubize ibirenge hasi bige. Kera umuntu yamaze kumva ko akeneye umufasha ntiyaja kuri WhatsApp, ntiyaja kuri Instagram, ntiyaja kuri Facebook, ntiyaja muri groupe yabo biganye, yegera se wiwe kambwira ati papa, mon père, j'ai déjà décidé dans 2 mois je serai Mali parce que j'ai eu la question. Vas-y chercher une fille que j'aime. Ah mu kirundi yavuze gute? Yavuze ati papa nakuze. Qu'est-ce que je dois faire? Ndakeneye umukenyezi. Umuhungu yabibwira se. Il faut souligner avec un stylo rouge. C'est pas le gars, c'est pas le type là qui a décidé. Yabwira se papa. Jewe ndumva ndakeneye kubaho ngira pya. N'est-ce pas? Ico gihe uwo muhungu yavyiganira se. Se rero yacakora iki? Yaca yegera nyina. Kagati umuhungu wawe yakuze. Katugerageje kuraba yambwiye yuko ari umukobwa wo kwabizoza. Abakururiya musore cyangwa aba muri quartier. Mumwegere mumubwire ku mwana wacu. Amwaye. C'est pas un garçon, c'est pas le type. Si we yagenda, non mes amis. Twarataye karanga. Inawe yacagenda agahitana mu muryango nimba ari nasenge cyangwa uwundi yabari hafi bakagenda kumusabira. Kamubwira ati uyu mwigeme wanyu wa muhungu wacu Mr Possible yaramukunze. Qu'est-ce que dukora iki? Babibwiye umukobwa nawe abibo bacambwa ati tuzoba inyishu. Bacaja kwiyumvira Bakaca begera inkumi yabo. Mukurindira ko bazoba inyishu. Abi wabo nabo baca bagenda kugira gute? Guperereza. Ujya mukobwa wabizoza mumubona gute? To ni inka n'imirima. Yo waracicarire. Yo warazi kugana kagwa. Ujya mwana umuciye ko ni wagusaba imbabazi. Ujya mwana nuyo n'umwana w'umutima nyarutsa mu mutware. Umuhungu n'umukobwa ni barabwabonana. Arakunda ibikogwa. Ya. Bagategura umusore wo kugira gute? Ko babahunze. Ubugeni bugaca bugenda. Ariko no munsi aba baje bo mu gisagara arose akaza gahembwa 2 millions atangura gutahana n'umukopine bakararana akazindukana mesa abavyeyi babibona. Mukaza bonjour. Tu seras le regretter alors parce que c'est toi, c'est pas lui.
nikosa ry'abavyeyi. Niyo mpamvu no munsi rero uno munsi biraza koroha ko divorce zibandanya ziduga kuko muhura n'umuntu kabiri gatatu mugahura mukasangira ukabiri gatatu muri kuri table kazona domesticable gwega bisazo giriga turi bubuji gurumba ngo jebaze kubizo gatatu ngo canagura kuva kantu kakareza mu Gifaransa bakitwa noze akareza mu kintu cyakera en français c'est noze ngo canagura kumva ngo noze ngo c'est pourquoi alors urumva reka kwitabe kugira ngo amwe boke nyinshi akora ziprovoke anywe nyinshi ntatahe kare abavyeyi yo twararose rero ivyo yo mpamvu dukwiye kwiyumvira mbega ukeneye umukenyezi umufasha cyangwa ukeneye umuntu atokesha ifoto aho uzoca bavuga ati nukuri ari couple nziza gwatwaye ngidemu cyatari bara gwafise umugore mwiza ngo amaribori gushika mu kanwa me indani kwifoto ngo baraberanye batazi imico yiwe urakoze rero juste gahere muri buno buzima dukomeje kubaho mwabuno buryo tuzosanga ivyo twari dukwiye guharanira muri buno buzima atari ivyo turiko turaharanira. Do you have money but are not happy? You know, juste gahere office magazine nini iringa amatelefone mugabo umuciye ko uva muri famille yimwe ntashaka kugabira telefone ariko umugore wiwe ni watanga itegeko cyose warabirose mugabo nta jambo ufise kuri kintu wagize amahitamwo mabi. Niyo mpamvu umaze kubona yuko wagizemwe amahitamwo mabi mu rugo iri fo kuba detashe nawe kugira ngo utegure ubundi buzima kuko urugo rutwara amahera menshi. Urugo rugusaba umuyaga nkuba rukagusaba amazi, urugo rukagusaba kuri Hawaii mu gihe wewe uri wenyene washobora kuba muri chambrette ukubaka ubuzima. Urugo baratunye abantu benshi badashobora kuja gukora ubuzima kugira ngo kubera begereye abafasha. Rero fo rero kuraba mbega umuntu muri kumwe murasangiye vision, umuntu mudasangiye vision mubona kare nimushobora gushwana kumara amasaha 3 mukamara iminsi 2 mutavugana ngo mwashwanye umwe ashaka yuko mukora ifiriti ngundi mukora amaspaghetti. Yuna vision. Umugore umukenyezi ategezwa kumva yuko ariho serugo hama na serugo akamenya yuko hari umukenyezi mu byo bakora byose bagenda inama bakaje inama bagakora ikintu baganiriye ko bose. Birababaje aho umugore aho umugabo abana nabi n'umugore aho nyina yamuvyaye adashobora kuza kunzu yubatse 1 miliyari n'igice akayiguma inyuma. Aro mwana uri muhira kono goma ndakuzanira kadudu ngo yaguma ngaho ndaje kubutora mama ngo ndaje kubutora aje yinjira umukazana mu mene umutwe. Dusigaye dufise abakenyezi baganza abagabo amahitamo no ntavyo nzi mugabo ndikumvuga ko kudahuza kuko abantu biri ndana watwaye umuntu mudasangiye vision. Nta mugore Imana yaguhaye uvuga kabiri nawe ngo avuge kabiri bisaka ibintu byose bibira hasi. Hari abakenyezi ngabatekanye bazi umugabo icarico bazi iti uyu yarantiye agateka bazi iti uyu yarangize uko n'abandi iwawe ari ubwihisho bw'ubuzima ari ubwihisho bw'ibibazo biriko biramutera arindire yuwo bazobana kwashika kandi ubona agira ikibazo ntabwo bafise bwo kuvyarira ubundi azomuvyarira abandi. Rero uzosanga ivyo turiko turaharanira uyu munsi atari byo twari guharanira. Rero turi kumwe n'abantu umengo histoire yacu yari ibababaje cyane kubera ko Imana izanye inkuru shasha mu buzima bwacu. Babantu we juste gahere igihe wagira accident siho bari mugabo bakagaruka kukubwira yuko bababaye kubera ari inkuru shasha ku buzima bwawe ije. Abo bantu rero mu gisagara nibo bakwiriye bagerageza kukwereka yuko histoire yawe yabababaje cyane kubera inyishu y'Imana ije. Abo bantu rero dukwiye kubana nabo nk'abantu nyene tukamenya ikibanza tubaha naho tugumana naho twicana ibyo tuvugana kubera ko bobo baje mu buzima bwacu babahaye adresse. Abantu rero turi kumwe kubera adresse babahaye muri kumwe kubera agomba kugukoza iki muri kumwe kubera zo gutanga
muri kumwe kubera ufise ibi muri kumwe kubera ibi igihe uzobabwira ati yewe biranse ya kamera barayitwaye imodoka barayinyatse utuvugana ndiko ndagwana n'umugore baca barokera mu buzima bwawe babonye uri kurasokoka baca baza bakwiyegereza ngo pure sana isura yawe umengo yari yarababaje kumbe yari intsinzi ya ku buzima bwawe ivyo uriko bidusigurira ati hasigaye hari ama divorce menshi kandi menshi urashobora gusanga imizi yavuye ku bavyeyi abavyeyi babonye umwana gwera akiri umujene batigeze bamurera bamutegure kare ku buzima bundi buzokurikira bwo gushika mu rugo bashaka kubwira ngo ni terambere orkesi terambere abavyeyi barabaretse abana babadetashe nabo abana baca batangura kubaho kubavyumvamo umuvyeyi urasiko ari abantu usanga n'inzu nkuru hari higeto yiwe none umaze kubona umwana wawe yinjiza abakobwa batanu mu ndwi nta ruhara bifisemo erega ari ikibazo kiva mu muryango n'abantu ntangwa urumva umabukwe atelefona umukwe wiwe mberaga kuguma umukubita ngo kuguma ngo umufata nabi ngo utamusukisha ngo uramenya ngo aracari muto ngo tuzomuhabasha ko nimba yakunaniye murungike ngo aracari muto biva uno munsi umujene aronse ahantu ahembwa miliyoni 3 ku kwezi abavyeyi bacu batakaza ijambo kuwo mwana niba bakicumviriza umuvyeyi n'impande zibiri abavyeyi abana bubu bagira ngo barose opportunity y'ubuzima bagace batakaza ikiyago hagati yabo n'abavyeyi uko ugasanga umuntu nka Juste Gaël ubu rero kubera yuko ashobora gutanga interview imbere y'umukuru w'igihugu ngo yakuze se naca kivuga nyina naca kivuga inasenge naca kivuga twumva yuko ari gusubiza ibirenge hasi tukumviriza abavyeyi tukumviriza ivyo bayaga umuvyeyi ukamugisha inama hari abantu benshi ngaha bahemukiwe ingo zasambutse muga badashobora kugenda kubwira ati byagenze ugutuya warasi akira amahitamo y'umutima wawe nimba rero ikintu cyo kubaka umuntu akagira ini famille bitegerezwa kuva ku bavyeyi bakamuha impanuro bakamwereka ati none we Juste Gaël kuri umuntu utembera ndakuze hari umujene warutse kumva abwira se ngo yarashimiye hanaka nibamushikira umujene ubamanza guhonja ivoka yo nakino abavyeyi ko babimenya amanza gushiramwo George akumviriza pyarasi pya no munsi biriko bigendwa kwera umujene arose amahera abadetashe n'umuryango agacaronka akana kamwifatira papa jewe ntaca mpanura none risera mwazonkotera hari imodoka mariage ndamusavye cyanzo kwimenya mugabo kera umwana naho yabatunze yaguma ca munsi yiki y'abavyeyi ko yabazi yuko abavyeyi bategezwa kumumugisha kono musi muragenda karongora umuntu abavyeyi batamwemereye basi bakamubwira ati uwo mukobwa muri ko muragenda nanishebeye turamuze muri quartier ko muragira ivyo mugomba ngo wari inkwano mwompaye c'est pourquoi le divorce nizizere je réclame nizitse nitwumva none ugisha inama nde uri musi umukobwa barakundana mu kinyegero ngo tuje hari inyuma ndaje tya inyuma y'amezi 5 naka yabigize mwibanga ntiyabajije ariko kera cyari bigoye ko umuntu agwa mu kimurudubi kuko abavyeyi baratoza bakamenya umukobwa wa mwana wanaka nareke hajya si afise ariko bazafise reka ntagonge imote nareke ariko ubu dusanuka bamaze kugira 6 umuhanura iki ija kurisha yera kunama inumire wihereje ntibavyumva ihorere ntibagufate wodi banda uriko uradusigurira kwiki kintu c'amafaranga kera nivyo umuntu kugira agira ubugeni bararaka imirima yeze inka zagwiriye hama bakaraka umwana ageze mu bigero bakavuga ati harageze ko tugenda urakoze nubu naho nyene umuhungu rafisa ko yipanga bayakoze ku mafaranga ubu rero siko bikiri uno munsi umuhungu ararongora kubera mama wiwe hari ingo nyinshi ngazi mu gisagara abavyeyi babo abo bari hinze asanga umujene yirirwa mu tuyere agashanete poudre mugabo rwaye irihwa na semenye ababona umukobwa nabo barungika karo uturo tw'umucene tw'ibiharage nabona gutagata abo rero baba bahuye bari babana bakoze reka kibugitani gukate reka ndagusevye fana gucimita uwo mwana wanje aragora nihangane nagucira amate mu maso ihangane aratugora
bagaca bahura ari bamwe rero baguma babashira stoke bibera ngaho abandi uzobona bagwanira mu mabwate abandi birirwa ibugaraba ibintu bakavya abana ntitumenye iyo bazana nari ngo afise babiri batatu abavyeyi ngo kwihangana ngo natwe ngo niko Imana yabikoze niko Imana yabikoze niko tuje babita ku Mana habuze kuba hafi y'abana umuzungu umwe twahuriye muri Hollande yambwiye ati ikintu utazoshobora gukurikirana mu buzima ntuzugikore right ntuzovyara umwana udashobora gukurikirana mu buzima kuko namaraso uzobushize ku isi naho uzoba warapfuye azaza gukubita imva yawe ati papa warirofa tete mbono uziza mu bucucu papa fa imva yawe ikubita ingoni aho kuza kuyibagarira ni vyiza rero imbere yuko ushira umwana ku isi imbere yuko ugira piarasti manze wiyumvire ko wateguye vuze gutegura abashobora imbira ngo namazu no basigiye gito muzobana umube hafi mu mpanuro niyo mpamvu ikintu cyose udashoboye kurikirana mu buzima uzugikora kora ikintu uzi tanga uzi intambara uzi ingene uzoyirangiza ikintu udakurikirana mu buzima ikintu cyose udazoshobora gukurikirana mu buzima uzugikora uzi ukora ikintu uzi utanga uzi intambara uzi ingene izohera hari abantu benshi baborewe acagomba kwinjiza muri pyaro kubera kayoga nikaguheramwo bakagusaba pampers y'ubu ngene izindi uzomenya ce que tu veux alors parce que la vie c'est pas moindre c'est toi que tu veux gérer n'est-ce pas ni uzomenya ngene ibyo kwiye ni uzobona ko wakoshesha utakosheje agomba kubwire imbere yuko ubuzima buguma cyane imbere yuko ubuzima ibihe bitworohera bitugumira bimanza kudushira mu kayombe kere warubayeho utinga kagari ukorokeye ahantu uronka 7 miliyoni ku kwezi utanguye gutagata wicaye ahantu bajya amabrochette ya compagnie wishiranye n'abantu batandukanye hajya ahantu hambere hagoye kuba uko uri kuza muri uri utamenyeye kubamo niyo mpamvu rero jewe namandabibwira abantu benshi barandika ama commentaire nguri mbwawe nguri shima ngo nenga ufise iki ngivyo bintu uvuga nibiki okay turiko tuvuga ibintu n'umwana uzovyara azovyumviriza akavyibonamo akabona neza ko hari ukuntu akwiye kugenda rero muri buno buzima wowe uhera kuco ushaka kuryoherwa cyangwa ugahereza kubabara mugabo nagomba ndabyiza ukuri si Burundi gusa isi yaramaze guhinduka imibereho yo kuyibamwe uyu munsi bidushaba ingufu nyinshi kurusha izambere kandi ubuzima buriko budusaba ibirengeye ivy'ubuduha rero kugira ngo no munsi tubeho dushobora kumva yuko wanyotewe wanyoye washonje wafunguye ugombye kwideplace umwana arize bimeze gute kugira ngo ubuzima buje n'imiburiburi butore umurongo ibice 20% ingufu nyinshi gukera ubuzima bugusi saison imwe gusiza utarimye waburajya ko by'ababanyi mugabo no umunsi ugusiza amasaha 2 n'urugendo uziruka amasaha 28 kandi utarashika byadusaba rero kwikosantra kugira ngo tumenye ni iki tugomba gukora kugira ngo twubakejo uno munsi umukenyezi wuno munsi aragoye kubana nk'uwa kera kuko arashobora gukina ikirimba atavyutse agatunga ikese zibiri mu nzu atavyutse kandi bakabasohora mu nzu yafise akabareka mu gasohoka akubaka inzu mu yindi komine akandika kuri mushiki musaza watavyutse kandi umushahara ukorera awuzi kandi atacu wakoze kubera imission ntisizini no munsi umujene uko arambwira ati itonde ku muntu ukeneye ko azobana nawe mu buzima bwiwe bwose itonde ku muntu ukeneye ko mubana niwe azosigarana ubutungo bwa imitungo yawe yose kwisi birabaje gusiga nk'ibintu vy'imyedi zitana abana bawe bafise imyaka 3 agaca yatwara muri Amerika ku bandi bantu birabaje gusiga umuntu atari responsable ukazosiga imiduga 5 inyuma y'imyaka 2 akaba yihejeje gasaje guparika umubiri hanga muri pili warashize mu vy'imyedi zibiri niyo mpamvu dukwiye gufata umwe tukiyumvira ku bantu tugomba kubana mu buzima bwose birabaje kubana n'umuntu uzosigira urupango mu Kinindo inyuma y'imyaka 2 ukarubamwe umuhabara bagaca barugurisha ugaza kuryoherwa i Dubai tugomba kugenda buke kwibwira guhitamwe umuntu muzobana ubuzima bwose uzi gusiga umugore
umusigiye akare kame kari ku miliyoni 12 akakagurisha akadandaza ubufu mu isoko inyuma y'imyaka 5 agacagura mu kintu uwo mugore naho wozukura umuzimu uzoguma umukubitira sara nagoma ndakubwiza ukuri umugore watwaye kadoyi wawe nataca gusaba umuha vyose kubera ko abazigamye umutima. Abakobwa bareke guhabuka. Abakobwa suguhabuka nabo baragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo babeho kandi umuntu akagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo babeho si mubi ariko nibaraba ukuntu bori yatubuzima ngomba mvuge ku bakobwa gato burya bakobwa si abana babi oya umukobwa iyo arose umuntu bakundana by'ukuri bagakundana akamushira mu rugo barakundanye by'ukuri aramubera mwiza. Waruzi neza ko abakobwa ibice binini byicwa n'abantu bakabica ibitekerezo. Iyo umuntu amaze gupfa mu mutima agahura n'ubikomeye aramwica. Nta musore maje ashobora gushimikira yuko abakobwa ari abana babi. Ariko bivana nyakujya kw'imbuto iyiguye mu ivu ryiza iramera. Yiguye mu ivu ribi irabana. Rero umukobwa amaze kuronka umugabo mwiza ari serious bakabana amubera umwiziko none naba mama ubona biriko ratemberana imyembe muri vire imyimbati none nabandi batinya kugenda kuzuba ngo bafise inzobe bocu kubungo boyirabura tembere za mwanzu gitembere za Tanzania abagabo nta mwanya bafise wo gukora arondera hana kuramara kamuhamara yo kudandaza agacirirwa ku rubugu n'agahawa none si bariko barakora gusa ndiko ndavuga yuko iyo umuntu yakwegereye akakubwira ati ndagukunda tubane manza ushishoze umutima hama uwo mwari kumwe ubona yuko akiri kure ubwira ati we turahejeje ngiye kubana nanaka ube mu bintu vy'umuco apana gucenga imipira biragoye gutera umuntu utamukunda umubwiye yuko bidakunda hamufura inzira uwo bikunda uza gusanga rero ubuzima cyuko tubamwo neza uza gusanga atawe wabaje atawe babaje mugihe asigaye ari ingeso yo gutegeza hati unabararindira ubundi shaka simbure vyose ivya keshi navyo biba ku muntu aguma azitiririza umukobwa amuha amatelefone atamusavye aragera igihananirwa akavuga ati reka numvirize nawe ngene bimeze urya nawe niyaza zoca tugenda guce ku ruhande. Tuvugira nkijana na divorce. Yeah. Divorce siga umva mu matribunal ngo bamaranye amezi 3 ngo amezane ngo baravanye. Kera wavuze ko abavyeyi batigira bavana na rimwe. Gushika umwe aherekeje uwundi baravana. Ariko ni bavana nkuko. Kera umukenyezi wa kera yahukanye babita kwahukana. Yagende iwabo direct. Ndagasubiremo. Umukobwa umukenyezi wa kera yahukanye. Yagende iwabo direct. Agashikira muhira. Ubuno musi yahukanye. Asoja kurondera shambuleta bamwe mu kinindi. Kubinterekwa. Kugira ngo bimworohere kwambara twatuna. Bimworohere arose umugenzi yakira mushikana hanatawe umuraba. Ikibikubwira cyayimukira mu yindi komine. Niko ndakubwira yuko divorce ya kera sico kimene yuno munsi. Kuko yawukanya ashikiri wabo mu muryango. N'umugabo aje kumucura yashikira he? Iwabo. Agashika bwira databuko agacabwira amabwa ati umwana umukobwa wawe bamwirukanye kubera kageso ko kuzigiza amakono. Mumuhanure agaca asubira mu rugo ariko ubuno munsi umuntu ashobora kwawukana abi waba n'umukobwa senanyira kamwe ati subira kujya mugabo eka ndindiye Jorta biratandukanye cyane ati sabe ikigongo musubirana ubu yawukanye kandi ajanisha avugishi umugore akazawukana ntazogaruka iwawe kubera muvanya ajanisha avugishi kandi inkoko ibaye kabiri mu gahinga icika inkwara agaruka ikaramu yayiriye ikaramu yawe yego umugore w'ubu yawukanya cyabo umukobwa niyemera ko yahora ku mugabo abana cyasiga kwa nyina akambara ikora itabutse mu ntambarazo gatembera mu mukirere cyangwa kurondera ko abantu yari yaraprotse kubera umugabo hano ni sawa ubu ndi free tworira kuri Bahamas ewe turira naka turi sawa tagenze gute ngo ndakubwira ngo mbaye ndanywa Heineken start kera cyatamuhira agasubira kubagara utujumbo agasubira gukama inkamata agasubira kwa icarire mugabo bagiye muhira aca yambara ikora
zitangura kuja muri boîte de nuit yereka abajiste gaire ko ari free kubera iki ari detashe niyo mpamvu bigoye niyo mpamvu umugore akakubwira ati jewe ndagiye umenye ntazogaruka uko agiye kandi azogaruka yubatse urukuta utazobomora azogaruka afise abagenzi bashasha abagabo bumve neza ko ico kintu ca divorce ko kidakinishwa haruza kuri wewe ari kugira ngo mubane gato mugire divorce muvaneko n'uwuza aje kuri wewe bikamunanira kubera ivyo abona hanze abo bantu baraguye kujera ni vyiza rero ko ufata umutima ko mugiye kubana nugomba gutegura ubuzima burebure na business ndende ntuzitegura uri kumwe n'umugore n'urugendo rwana wenyene n'igikombo nkweramwe wenyene umugore akeneye resultat y'ivyavuyemo haro divorce na separation ibi uvuga ati aravuye muhira aragiye kwipangira aragarutse aho divorce ntibiraba singa ntibiraba mugabo menya wewe ko umutima wiwe nturiyo wavuyemo oya nturimwo umugore yumviye kugusiga akagenda wowe yavuye iwawe ke kuko umugore w'ukuri muri kumwe nawe ukuri tukamenya ijisho ntava mu nzu uzutinye umugore mushwana mukamara iminsi 3 atarakubwira ati mbabarira duhuze arafise urundi rukuta ku ruhande wewe ntukimuteye ubwoba cyane ari ngaho kubera amaso y'umuryango hamwe yohuma gato yaca agenda Cyabintu birakomeye umugore ni wabona asohotse mu nda akagenda azuba afise uwasanze ntuzubifata nko gufyina kuko ntazogaruka uko agiye ntibikunda ntazogaruka uko agiye kuko yarabiteguye ni nkuko twoba tugomba ikiganiro turagiye jeje turasohotse agashaza ubuntu ngo sohoka twari dusanzwe dusohotse none biratubabaza twari twigiriye nyene urakoze numire ntagufataho jiwe mugabo ntayifata ihorere wihereje ariko hariho n'amakosa mwamwe abagabo menshi cyane tera ama divorce abagabo nabo hari umugabo uno munsi ashwanye n'umugore adasira kuri stati numero ya kabiri hari umugabo ashwanye n'umugore atadugana umugore umuhabari bugarama kugira ngo yikure cyese gaye ntutusiga umugore mu nzu ugiye kurondera uwundi abagore bose uzugura umunezero waho ushitse amugaruka utaye abagore bose ni bamwe umugore adahinduka n'inyoko niba shwana n'umugore ukumva kubabaye utuntuye ntuzi umusige mu nzu ugiye kurondera uwundi ngo asubirira wa wundi ni bamwe uzugura umunezero aho ushitse n'umunezero ni wawugura ukumva ukuryoheye cyane ntuze wiyumvire kuwupangira ahandi ngo deuxième bino ico kimwe uzugaruke muhera kuko nujya ni wamukura akaja ahandi ngo bazohura nujya nyene she never changed my mind bro you still the love life ubuzima ariko bumeze ntudusiga sibo babicaguye sitwe twabicaguye ntudusiga umugore muzu ugiye kurondera umurusha imico n'imigenzo ngo bari uzana ni bamwe uzugura umunezero wawe ugeze kandi umunezero ni wawugura ntuzi kujaniranye ngo uwo ni we mwiza ico kimwe you still the love bya bintu birakomeye umva ukuri tugomba kuba mwe ibintu bakatubwira ibintu byinshi tukabimenya tugategurira imitima kugira ngo wirinde akajambo ngo nawe we nizigiye uzubane n'abantu nkuko ari abantu biguhe gushimikira umutima wawe kuko wa muntu wagaburira wa muntu wafasha byinshi ni wazoza kugutera icumu agenda kimwe umuntu atega icumu n'abantu atazi babantu wagaburira bamwe wafasha nibigeze bavuga kora gakosa kamwe ni wazofata umwanya gukora propaganda batahuza abantu uti juste gahere nimbwa ariko igihe yakugurira impuzu wamugurira impuzu ukamuha ration ntiya yavutse yakubwiye mu gutwe ngo merci urakize neza ngabo wawe ndi wagaburira niwazogaruka kubicumu mu rubavu tugomba kubana n'abantu nk'uko ari abantu kugira ngo dutegurire imitima yacu ntizivunike kuko iyo wama witeze byinshi ku bantu uravunika umutima bisaba ko tubana n'abantu nk'abantu
tukagendana nk'abantu tukavugana byinshi nk'abantu ukamenya neza yuko uwo muri kumwe ejo azocika ikindi gikoresho kikuvuna umutima. Aho tugiye mu buzima busanzwe bw'abagenzi. Wa muntu telefona warusha icujya oya mpari mikashi senkana bimeze gute kimisi mikuru yemirije ati madamu na nagatenge tugenda baguha igitenge. Wa muntu uvuga ati nemeze gute tori imodoka uzoyemera hayeze intwe. Wa muntu ubwira ati nemeze gute ndagufasha iki bongene ko ko byo ca bikunda ukabikora ntavuga inyerera gatoya ku rurimi azoca kira propaganda yo kubwira abagenzi bose urabona ibintu umutima gize urabona ibintu nkore ngo caje wari amahera y'inzu ntiya igihe wamugaburira ntiya igihe wamwambika ntiya igihe wamara inyota ntiya igihe wamufata ukuboko ntiya inyerera gato cabwira abantu bose kari wewe umuhemukiye. Tugomba kubana n'abantu nk'abantu kugira ngo bikunde tugumane umutima utababaye bisaba gushimikira umutima wawe mu myisi yose uzoba ku isi kuko abantu barahinduka kidahinduka ni Imana. Abantu barahinduka mu byo kurategura kwizigira mw'inosi abantu ntubashiremo bakuremo gusobane n'abantu nk'aba ubandanye kugendana mugabuzi neza ko ubakubwira ngo urayongo mze ngo unatese ngo urabamatse uyo nazoza kubwira abantu tujya nimbwa umubone kujya ivyimze nacafise tiyavanye n'umugore urakoze ni abantu wari uhitana tugende gufungura muhira nibazoza kubwira abantu ngirega ntacafise kujya umugore ni wabo n'inzira yabo kugira ngo bakubomora umutima. Abantu mu kukubomora umutima bazoca mu byo waberetse byiza nabibi mu byo kwizigira abana b'abantu rero ukuremo izigira ibindi. Ngira nico gituma abantu batakicizera ibijanye n'abapfare n'abamarene. Bijya vyatakaye kuva kera. Byapfare n'amarene Bijya vyatakaye kuva kera. Uno munsi uja kurondera umuntu umubwira ikibazo wagize ugasanga niwe yari yaragiteje. Umutima ugahuzagurika wiruka ati aho mbonera pare nyamubwira ivyabaye araza kumumuriza kuko nabonye madama baha ariko waza kumushikira muvanye ugasanga ikibazo niwe yari yaragiteje uko kumwumvira pare cyane hagiye ibindi biharuro uzutinye umuntu akubwira ngo genda nta gipfa abariko yica byinshi mu buzima. Abantu bakubwira ngo humura baragikora barindiriye igihe citerere ugwe mu bibazo kurusha ibyo urimo. Niyo mpamvu tugomba kubana n'abantu nk'abantu kugira ngo bidufashe kugamira imitima yacu ntizihunga abantu. Abantu bakubwira ngo rindira ivyawe biriho biratuma utariye mu rubanza. Ubwo mpamvu zano bakubwira ngo inda ziriyo ni nyinshi ngurajya hoho utariye ako kajambo kaza gutuma utariye ako gusa ukishinza niwe gumana niwe buri kumwe n'umuntu akubwira ngo tekereza ngo ndabibona uzocondera handi hantu uca azoba yamaze kubloka arindiriye ibibazo vyiterere ucika imbohe yiwe. Ntavyo kwizera pare n'amarene sinavuze uko navuze hari igihe uja kurondera umuntu kugira ngo agufashe gutorera inyishu ibibazo ugasanga niwe yari yaragiteje. Ariko pare n'amarene bakwiye kubaho kuko bagiye mu manza abivyabona ega mariage niyo batapara hari oya nivya yankana so bazoza gushigikira erega ni manza bagiye mwiyo mariage atabibazo birimwo nta vyabona biba bizi c'est pourquoi alors pare n'amarene ayugize mariage bugiye mu rubanza none umuntu ashobora kwidururumbanya ngo nyoko ni wandoga ntazosubire kuza ngaha mu nzu ubatse ku miliyoni ku muri yariti n'igice. Umugore ashobora kukubwira ati iyi nzu we ntayo twara mwibanga iyi nzu yigurisha upfuye kandi ugacubaho uko nyene ukicwa n'akabonge mu nzu wubatse wari ufise umugambi yego kandi utacu wa mwine mugabo akabroka ati wewe iyi nzu yigurisha upfuye kandi upfuye agaca yizana nko muhabara. ubwo sikwera ugaruka gwishi dusigaye dukunda amataye gusumba ingeso. Narabivuze ni byiza gushishoza no guca bugufi ukamenya ico ushaka kwagenda bukebuke
mu buzima bwa misi yose kwisi ikintu cyonyine gihera hejuru n'imva ibisigaye bihera twige guhera hasi mu buzima ibintu byose bihera hasi uyigombye guhera hejuru cyangwa ugakwirikira igihe utazi aho gihereza igihe kirakwereka yuko wari guhera hasi duhere hasi kurondera umugeni hera hasi kurondera itunga hera hasi kurondera koroherwa hera hasi nivyo kuri biraryoshe kumva yuko ufise scan ya 10 hera hasi nivyo kuri biraryoshe kumva yuko ufise umukenyezi mwiza n'abana hera hasi saba Imana kugira imbere mu byo urakora saba Imana gucira inzira saba Imana kubera urumuri reka gushira imbere amashuri reka gushira imbere ibintu wiza reka gushira imbere ubwiza reka gushira imbere ibiharuro birebire kintu cyonyine gihera hejuru nakaburi bisike byose bihera hasi duhere hasi ngo yo bangaye jewe docteur waraza amashuri nize urakoze na docteur riraza mu rukundo na muntu numwe umutima wiwe ufise antibar buri mutima w'umuntu wese ava amaraso urahungabana nimba ari kintu nambere nabonye gikomeye kibabaza muri buno buzima nuko buri wowe wakunze muri kino gisagara gitoya kandi muri kumwe ukagerageza kumutahura ivyo wokoze kugira ngo umutere imbere akavyanga akabicisha mu mirongo Estega waramaze kwangwa n'umukobwa akakubwira ngo bihagarare kandi umutima wawe wagusaba ko bibandana ugashika muri ugasanga injya batese ziraryoshe kurusha izindi waho rukunda ariko kadumba ubugari ugacika spagro mu muhoko ukariruka mamagara kugira ngo ntibikunda chef cyarabaye arambwira ngo wewe abi wacu ntibagukunze urimbwa ndagwara imyaka 2 ndabaho ariko mu nyuma turaza guhura arambwira ati sije nabikoze byari ibihe ndambwira ati okay nimba ariko nabonye kibabaza cyane muri buno buzima nukubura ukunda kandi ari hafi ukamurondera atakwitaba kandi umubona akakubwira ngo bihagarare kandi umutima wawe ugusaba ko bibandana ariko nabyo si bibi bitwereka iyo turiko turaja umutima imbere yuko ukomera umanza guca mu mahwa ni vyiza rero gwenda buke buke aho no muzi ushobora gusaka telefone y'umugore ukazoboramwo message agiye gucumba akayigusigira mu misa akayigusigira kumba ari agatelefone gatoya umukozi agumana niko kiwe bavuganira katari huri nta mwanya twofata ngo tubige na muremure biragoye abagore baragoye kwiga tubirekera Imana tuzorira dupfa tutabamenye kuko ni nyuma ya Satani avuganye na Eve hari ivyo tutavuganya atamubwiye hari ibyo tutamenye yamubwiye ariko kandi n'abantu beza nawe uba muri kuma tacu ukoze uraruhuka bararyosha ubuzima nataco ukora uraruhuka muri kumwe uzirabe muri nk'abahungu batandatu bakaza umukobwa ahagarara ibitekerezo birahinduka nimusubira kuvuga mukankama ubwo bamuvuga mu muhanuza ngo mango assist ubundi ngo niki uraruhuka ni massage ariko kandi iyo muhuje ni juburito kandi banka umuntu abasiga ubitekerezo ko umugore mutari kumwe mu mutwara bimenya arabukuntu yiconnecta ku wundi aho ramubwira abimenya gute umugore mutari kumwe mu bitekerezo arabimenya wewe wideconnection ku buzima bwiwe arabimenya nawe bluetooth yiguma yuguruye bavuga ngo umugore bagiye kubana babumwe iyo umaze kwisokora wewe wa mugabo kubera hanze hagutwaye umugore bamenya yuko wowe wideconnect bluetooth y'ibiciguma yuguruye hanze mu taxi vero akiconnecta ikaramu wowe utasha nawe ufise imyadi zitanu kuri konti wowe utasha arindira wewe wiconnect wideconnect ari gihe rero n'abagabo bideconnecta cyane ku bagore bagaca bagumayo bluetooth y'umugore kaguma yuguruye agacaza abandi bantu biconnecta bro nazogaruka she never turn back ntazogaruka umugore amaze gusohoka sibitwe kuvuga ati reka bazi jengirene sinzana ingwara mu bana wene agiye avuga ati tabura n'umuhirimbira ari deconnect wari connecte n'ubundi nanje nkura amanyama yiwe
nkubura amanyama urakoze numire ntagufata uwo mugabo hakogwa iki kugira ngo ama divorce agabanuke uhanurika ingo zitameze neza ico bakora ubunyene kugira ngo tubandaye tugira ingo nyinshi nkirisu kandi zifise urukundo Imana yifurije ingo mu kubomoka kwabo hari abandi baronka inyishu kandi nta kintu na kimwe twokora kugira ngo ivyo bipunguke ahubwo buri muntu nabandanye kugira mu mahitamo yiwe uko buri muntu arafise amahitamo rega n'undi muntu avuga ati je wagiye abagiye je cyandi iryoherereko none wo sinyishe tubizi inyishu yiwe buri muntu abandanye kugendera ku murongo wiwe hama bisigaye n'abapatiri barabaye hari abagore bafise none hari ibibazo urumva baduteza buri muntu arafise ko yateguye kalendere y'ubuzima bwiwe hari ikintu cyaje kandi gikomeye muri kino gihe cyitwa abafubuzi bon abo uwo mwuga mushasha ni cyaje cyo ni cyaje abo twacumbise duteba yego umufubuzi hanini hari igihe wiri guriruka akoresha ibiganiro gakora ibintu gataha warushe ntushike hamwe waho rushika aho kwibaza umukenyezi aho kwibaza ko ibiriko biratuma ibyo bibazo biba ari neza y'umuryango kumva y'umuryango agacorondera inyishu hanze kandi arazi ko wabishobora n'ubu kubishoboye ari imbozo ubuzima ikosa rigaruka ku bakenyezi ariko hari ikosa riza ku bagabo mu gihe baza kwideconnecta ku bagore babo bakaja kwiconnecta n'abandi bagabo n'abandi bagore ingufu bakazimarira hanze bakaza ari impero ikosa ni ku bagabo baza ko bihetse ndagasubira mu gataho ico bita abafubuzi kibaza aho kiva ningaha hari igihe gikomoka ku mugore kubera ko umugore atatahuye umugabo akazakora yiriwe aragwana n'ibimashini yiriwe aragiruka cyangwa amusereza 6 indaze yuzuye nta n'umubeo yatutse ejo zinduka atwara yindi nyongora ndende agashika ryama yakoze yo kabiri zikamya kapyaro umugore agutaba yuko biriko biba kubera imvo z'ubuzima ninkabirukana aho baba agasharondera solution n'ahandi rero biva ku mugabo ntarushe akakideconnecta ku mugore akikonekta ku hanze ingufa akazimarira hanze agacaza hano agaca ba febre zikamya kapyaro ikosa riba kurinde ku mugabo bagihejeje hoko gwiki kugira ngo akazi k'abafubuzi kagabana ntaco mbona ko je sindi umufubuzi hari cyo hanura abo bantu ntaco ndabanura nakubwiye ingwa naho ziri manzo umenya akazi umugabo wawe akora umenye n'isaga ahereza ko urabe bweti Lendi vendredi baroshe reka dutegura umwanya wa samedi dimanche comme ça aruhuke amakibe hama umugabo nawe namenye yuko ivyo yakora byose arafise devoir muhira ivyo namenye ko afise devoir bizohera ujya mugabo nawe namenye yuko umugabo ari kumva zakazi bagategura umwanya mwiza bizohera ijambo rero abafubuzi havyo ntacufise no bivuga ko gusa navuze impande zibiri zituma ivyo bintu biba ko riva ku bajene basigaye bamwe arabanebwe ivyo by'abajene vy'abanebwe nabwo navyo ntashono bisigura kuko abanye muri commentaire bavuga cyane ngo bawe wigira iki wewe ngo tugira ngo turabanepwe ngo twareke ivyo dukora ngo wigira iki wewe rero bon nihagera yuko ubuzima bumusaba ivyo bimusaba azoca akora nta muntu abwira undi ngo kora inzara igucakira ucumenye yuca igukubise kabisa ucumenye yuca nagiye urashomera uvuga ati ikiraka cya komedi nawe urankorera miliyoni zindi ubu naho kironka ku 500 ndajya kugira ngo ngura amakara mutima nike kintu cya gikeretse tuvuga tutavuze n'ucame na mbere cyari gikenewe ni byiza yuko twokwiga guhera hasi ama tugahera hasi ama ibisigaye na kaburi konyene gahera hejuru ibisigaye byose bihera hasi gutunga uhera hasi iterambere uhera hasi umubano uhera hasi hari abantu mu buzima ashobora kuza ngo akugire ko mugenzi kubera bamuhaye adresse ivyo vyose ntaca ariko bihere hasi urakoze cyane mutima nagushimire cyane nanje thank you byari teka ridasanzwe thank you twari muri the bartender as you again kuyindi poem idasanzwe kandi abashimire ndabashimose mu byo murimo murabana natwe gutamba birorera megaza besubira nagwaze komanda mutura rukundo kuri mikro jonyine juste gari makamera mwita umusaza ndabwira ati bye bye Joseph la vista ura ushulo mushulo none